aho ari indirimbo yari twese abantu bari mu muziki muri rusangi ndetse n'abantu bari intéressé n'ibintu bimwe bimwe byo muri politique bari bashaka kumva na cyane ko twari twabonye yuko umenga ni indirimbo izobifisiye ibintu byinshi tekeye yaramaze imisa ikora twarabonye tu video twinshi yagiye asohora hariho nabandi bantu benshi bana mu postinze je ndibuka ko nabonye kuri Twitter umuntu yamupostinze kandi asanzwe akomeye kuva no muri leta y'u Burundi amukeza canka amutera intege Bain turo yagarukanye ino ndirimbo Turya rino ni jambo nyakubaho umukuru w'igihugu cacu yigeze kuvuga yafatiye ku ijambo yigeze kuvuga igihe yariko arashikiriza abarundi vyerekeye ubutare bwatowe hano mu gihugu cacu hanyuma Bain turo afata rirya jambo nyene agerageza kuri vyaza mu ruririmbo mu ruririmbo answa uri kuragerageza kumviriza rwa rurimbo rwo gutaka canke guhayagiza ibikorwa vyiza vy'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi niho Bain turo yari yahagaze cyane nibutse n'abantu badukurikirana yuko Bain turo ari wa muririmbyi sinzi ko no kwitiza ijambo ryo mu gifara ni wa muririmbyi yiteguriye gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo ashobore kugira ahantu yishikanye n'ahantu umuziki wiwe umushikanye kuko ava yukaza kuvuga ngo Turya hariho n'ibindi bintu byishigeze gukora mu muziki hariho n'ivyamuraje mpamvu natanguye ndakubwira ati ni wa wundi nita nzisabira mu bisanzwe ni itanga ishaka patient umuziki wa mwise Bain turo impano ziwe zamwise Bain turo zatanguye zimwita Bain et par après uko vyagiye birameliora bica bimwita Bain turo natanguye navuga ati ni nzisabira ni wa wundi azomenya gusumirinda uko arazi kuvuga ati aha hantu reka ndahaje aha hantu ndiko ndahavisiona reka aha hantu ndahaje kuko la fois passée naheruka kuduha indirimbo ariko hariho challenge yari yagize avant ati karumewe muganitwa mukundaga ararinduka nice sky il est prêt à tout faire pour que ashobore gushika ahantu yatira canke attention amaso y'abarunda mugarukako of course nazo yuko ari ni entertainment of course ni na strategy nziza kuko nk'umuririmbyi ashaka gushika kure atafise ubwo bwenge bwo gushobora gukangurira amaso y'abantu kumuraba ntihogera ahantu yishikanye mugabo kandi twibukanye yuko Bain turo bimwe mu bintu yakoze harimo n'ivyamutunyapfungwa nibaza ko ari numwe mu baririmbyi bimwe duhora twicara ngaha tukavuga tuti iyo buzz idakozwe neza ishobora gukwegera karambaraye wayikoze cyane gose ni umwe mu bukarorero ni umwe mu example y'abantu buzz canke ibi bintu bakora byoshobora kumukwegera karambaraye ko twibutsanye igihe afata ifoto ya Mokenzi ayikoresha ibintu cyangwa sinzi abantu benshi baravyibika muri entertainment kuno byari bimeze Bain turo vyamutwaye ahantu aja mwibuye akanya gatoya so muri kano kanya turiko turaraba kungene Bain turo ariko arakora Big Fizzo niwe yabivuze ariko akora n'inguvu nyinshi ariko akora hose uno musi avuze ngo Turya ejo nimba zovuga tunwa ejo nimba zovuga wote mugabo il est déterminé le gars ari déterminé ari afise inguvu nyinshi uri kuraraba ukuntu ari karakora ukuntu ari karagenda ari uyundi muntu yocitse intege kuko ni benshi tuzi ni benshi baciye canke bagize struggle nk'izo yagize kuja mu gasho kugira utubazo two mu muryango na cyane cyane ko uno muririmbyi asanzwe no muririmbyi novuga ati ari fatherless so novuga ati ni benshi bagiye baragira ni benshi bagiye baragira ibibazo nk'ivyo yagize twabonye bacitse intege ariko kubona umuntu ashobora kuva hajya ahantu Cubaba akabandanya gwana akabandanya akora hama wanashaka akabandanya anagerageza kwibrandinga gutusha kuri babandi akore kuri babandi avuga ati anye ndashaka kuharonkera ukuntu nshaka kuduga nizindi ni novuga ati niyindi mpwemu mugani wa Juste Gaël nizindi mpwemu nizindi nguvu kuko je do ma part ibijya bintu binshikiye no cha naba ubundi nice sky reka ndakwereka ikintu kimwe
Bain ni umuririmbyi mwiza ku bantu batari babizi ni umuririmbyi mwiza wanashaka yuzuye ama creativity yuzuye udukoryo yuzuye udukorikori yuzuye utugenegene utuntu twinshi cyane wo twashobora no gusanga muri we ibintu byinshi umuntu w'umu entertainer wa the real entertainer akeneye muri Bain turo ushaka kubisangayo niba muri ivyo ashoboye kuririmba R&B niba muri ivyo ashoboye kuririmba rap kandi byose akabiririmba neza mugabo kandi uno mwanya uravye amaraga nibiki arazi gukora ama design akora ibintu byinshi mugabo aheruka no kudukinirira rese yes agumagira ibintu byinshi cyane mugabo muri kano kanya uri kuraraba impact afise mu mitima y'abarundi umenga siyo yarakwiriye uramaze kubona umuntu yakoze akazi ukavuga ati uno muntu amahera bamuhemvye ntakwiranye n'akazi yari yakoze uri kuraraba ikibanza afise ni gito ugereranije n'imyaka n'ibikorwa amaze gukora hano muri industry ya 2-5 byo bikantera kwibaza yuko de l'autre côté ashobora kuba akeneye strategy nshasha ubwenge yakoresheje burya haje n'ubwenge sinzi ko n'ubwenge buraba expired urashobora gukoresha ubwenge hama wagera hano ukavuga ati no buno bwenge ndiko ndakoresha ndamaze kubona yuko atamusaruro buzonzanira reka ndabureke twaribonye ku baririmbyi benshi nk'aba Big Farious yarakoresheje yahora ari umuraperi hama arashobora gushikana mugabo vuke yarashaka gushika handi hantu kure ubwenge bwo kurapa abanza kubushira ku ruhande akoresha ubwenge bwa R&B Bain turo yarigeze kuba ari umuraperi ubwo bwenge bwo kurapa bushira ruhande aza muri R&B mugabo still now nano hantu tugeze moi je trouve que akeneye kandi sinzi ko novuga abantu bamuhanura kugira ngo ashobore gushika kure bamuhanura kuki Bain ararinda karenza urugero iyi societe y'u Burundi nikunda umuntu ki arinda karenza urugero yubahuka cyane sinzi ko urabona societe yo mu Burundi abantu bavumye n'abantu bakunda niba abantu bita abapfasoni babantu akeshi tuko turakora explosive uhora umva abantu banditse aka message ngo cyenda mukunda ngo avuga yitonze ngo aritonda ngo mu buzima busanzwe mu muziki wo mu Burundi ahantu utandukaniye n'indi muziki yo muri isi ukiraho nyene hariho n'abantu bamaze kwishiramwo kibaba ati ururimi rw'ikirundi umengo utavuze cyane ngo uvuge nkuko umengo uri kurashwana umengo ntiruryoshe oya ruraryoshe kandi cyane abetse yes uyu Bain turo icyo kintu uri kuravuga ko cyo kwa Melioha ahabwo jewe do ma part ndiko ndaraba mbona umengo hariho afise multi talent sivyo afise ahantu ndaguciriyemwo sorry afise ahantu arazi kari fort muri rap arazi yaratweretse yuko anashoboye cyane muri R&B ariko afise kakantu ko kutaguma hamwe ko kutadura mu kintu nimba ashobora gukora umuziki par exemple nk'indirimbo yakoranye yakoranye na Nice indirimbo nziza kandi n'indirimbo ya cartonye pourtant indirimbo yakoze ari karirimba R&B nizo za cyane gose niya ibihe nivyo yabaye mutima yarashikiye abantu cyane yes avapa nibaza yuko ico kintu uri kuravuga nico arakwiye kwiga ntazi kuba stable ico kintu abuze ntazi kuba stable ngavuga ati ahantu ndi fort reka ndahatebe ariko akuntu ari ngaha ari hajya ari n'ahandi hantu ivyo rero bigaca bituma twebwe tuburaho tumufatira ivyo ico kibazo cashikiye abantu bose bafise ingabirano nyinshi yego en fait le fait que afise ibintu byinshi ashoboye gukora acashaka gukora vyose en même temps agacabura na kimwe abamo perfect akora ibintu byose mbwa nta na kimwe abari hari ikintu ushobora kubona umuntu ukamusanga ukavuga ati niwe wenyene nta wundi muntu ushobora gukora nkuko ugikora nibikunda yuko abaduwe canke aguma hajya ahantu ngo akomere tumubone kuja mu gihe atandaraje wewe wo ba stable gute utandaraje ego ngura kuririmba indirimbo ya Farious akishiramo rap yitwa nde iyo ndirimbo yitwa nambari aratabura remix remix ndavye ingene yatanguye acyasura indirimbo hangover warayumvise Sister Deborah arafatisha hama mu nyuma acaja muri Empire Avenue umuntu uzenya mu kwa Satb vema yaje n'umurindi ukomeye barimba bagacugere
urumva yuko Benturo bari bamuzi kwa DJ Benten acahinduka Benturo. Benturo abona yuko yaciye ahinduka, urumva yarahindutse ku mwanya muto afatwa nk'igihangange. Amaze gufatwa nk'igihangange mugabo rero vya bintu ariko aravuga uyu ntuzenya uyu Q-Baba Benturo n'umuririmbyi atazi kugira donc gufata ingingo ngo agume mu kintu kimwe. Iyo aguma hajya kwa Sadbe gatekana akagendera ku mategeko ya basatubi canke ba Kenturo ba Kentpi amategeko bahereza abandi bariyimvye kugira ngo bakore muri wa mugwi bagumemo. Ubentura bari ikindi kintu gikomeye. Urumva urabona yuko yaciye ashaka gukora ibintu birenze n'ivyo Sadbe akora, showbiz zirenze nizo Sadbe akora. Ugiye kuraba amakolabo yararonse amakolabo zindi za Sadbe basubiramo indirimbo ya n'abanyarwanda n'abaki. Urumva ko yarageze ku gwego ashika no muri promotion yo mu Rwanda. Iyo aguma hajya akamentera ya place arimo urumva ari gushika. Rero ubu ugiye kuraba ni comeback yakoze yatangwa arimba ma R&B n'abarinji bakorera muri Master Music inde ujya mu type yabihevye yakijijwe ni Momo Melody. Urabona ko indirimbo yafashe iyo aguma kuri rya ritme akaguma kujya nyene akabandanya akimvira ahubwo ingene uzarasura ya ma clip meza urasura muri Empire kwa Satbi kubera kiri kwa Satbi urabona na collab bakorana na Berenice yari collab ikomeye cyane imeze neza. Urumva uravye gacugere ngene bayikoza amasanamu gushika nino saha ni mu ndirimbo nziza Benturo yigeze gusohora zifise amasanamu meza. Rero je nka jewe nk'umu DJ no muhanura yuko yoguma muri R&B kumwe na Masterland na Masterland yoguma muri R&B hama kiyumvira akarondera hano boza baramusponsoriza kugira ngo asore amasanamu yandi Benturo bari bamenyeremo nk'igihangange hama kubera kuririmba arabishoboye. Ikindi kintu naco nibaza ko arakeneye kugabanya inyifato agira ku ma social media yiwe ayige ko amenya ahantu turi. Nama nibutsa abaririmbyi bo mu Burundi ntituri muri Amerika. Muri Amerika bakunda umuntu w'umugangster nama nabisubiyemo wa muntu ari man I can do everything I want man let me see you man mugabo mu Burundi urabona mugabo mu Burundi bakunda umuntu mu Burundi bakunda umuntu arizo silenge nazo zibazikenewe gose kugira ingere nariko ndatryinga kubimitatinga kubigana bakunda ibintu by'ikigangster uzurana n'abaririnzi bakunzwe muri Amerika ba Tupac babari only God can judge me. Urabona self urababa abantu baje bo muri izi generation nshasha bita ba self made billionaire ukabona bigira ibintu vy'ibihanga cyangwa aba Jamaican. Yes mugabo mu Burundi bakunda umuntu ari mwiriwe neza ni jewe Sabi nagoma ndabamenyeshe ko nzogenda mu Bubiligi mubandanye mushigikira mubandanye mu ariko nanone reka ndakubwire cyangwa Melanini wapfara gato kuhasa vuga jewe ivyerekeye ukuntu twava ndabizi umurundi ngaha cagutora ati you are mine acagufana direct. Reka ndakubwira ngo umurundi yaciye umugani ngo ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe sivyo bose twese ntitwoza co kimwe je ndagwenda garutse twese ntitwoza co kimwe sasa jewe sinzoza nka Q-Baba kuko ninaza nka Q-Baba bazobona Q-Baba nyene ako nice. Umuntu wese ategerezwa kugira originalite yiwiwe kuko jewe nshatse gukora ivyo wakoze no bandi ko nkora iki muri buno Burundi umuntu wese yerekanye ko arinda cyane reka nkoreshe rino jambo hari handi majambo nase gukoresha ngo apresenta mu Burundi bacatangura kuguha amazina ngo no muvwayo urabizi nawe ko mbuga ngurukana bumenyi nubu hari habaririnzi bitwa bavwayo ariko reka ndakwibutse yuko baririnzi uri kuraraba ntibafise impact nini ya mu mitima y'abarundi. Reka ndakwibutse yuko uyu muziki ugasanga ibintu abo bantu bakunda wiyadapta kuri bo uri mu Burundi bushaje. Ndakwibutse yuko Q-Baba uyu muziki gushika kuri kano kanya twama twicaye muri explosive turiko tuviza ukuntu turiko twiga ukuntu twokora ibintu biri international. Nimba uvuze ati iki kintu gikorwa muri Amerika ariko warashaka kwifata nk'uko umenga ari muri Amerika kubera iki twebwe tutogira iyo muri Amerika bafise rap nziza neza barafise strategie yo kuduza ikintu cabo gasanga twakimenye nko muri no mwanya hari umuntu yamaze kutwinjiramo twese yadufasha ikintu cyose ndazi yuko gushika kuri no mwanya hari izino maze kuvuga nk'ishuro zitatu gushika kuri kano kanya sivyo
nimba bafise strategy ishobora gutuma bo tubavuga ngaha mu Burundi wacu bari muri Amerika kuko iki twebwe tutoyikoresha iyo strategy kugira ngo nabo batire attention bavuge bati uyu muntu ashobora kwaduka akakora iki kintu ni inde. Ndakubwira ikintu kimwe Burundi yavuze ngo imico y'urugo niyo bakurundi. Uburundi ni igihugu na Amerika ni igihugu. Abarundi nubwo tuzogerageza ngo dukore imiziki tugerageze gushira umuziki wacu kure tuzohindura abarundi ukuntu bameze. Ntituzokwigira tubahindura kuko ndakwibutsa yuko tutaviza abarundi gusa nabonye d'abord il faut yuko banza gufata abarundi international ntidushaka gufata mu Burundi gusa dushaka international nabaririmbyi bangana gute b'abarundi mengo hari n'igihe tweze kubavugako bavuga ati uyu muntu par exemple nka Timi na Sol sivyo la fois passée yaduhaye indirimbo ari kumwe na Kingorongoro indirimbo iryoshe cyane ifise n'amasanamu meza twarayimurikiye abakunzi ba explosive indirimbo iryoshe ifise amasanamu meza indirimbo imeze neza cyane ariko narakwibukije ndavuga ati ntubone indirimbo ko imeze neza iyi ndirimbo niyo kudandaza hanze ndaza kukubwira igituma ivyo jambo ndariko ndikubwira Miss yose Timi nushaka dutanga umurongo ba telefone batubwira ati Timi turamuzi nawe bazi ni bake bamuzi ni bake bakubwira ati twe Timi turamuzi cyangwa turazi indirimbo y'ibimeze uko ariko ndakubwiza ukuri ntiyama yurira indege agiye Côte d'Ivoire ntiyama yurira agiye gupresenta akaranga kiwacu ku Burundi hanze y'igihugu cacu nice abagiye gupresenta akaranga kiki ku Burundi andi mwaga ni bangahe abagiye guserukira akaranga ku Burundi apana akaranga ka Amerika mu Burundi tuko turafise imico yacu Diamond Platnumz aririmba traditionnel yiwabo urabona Diamond Platnumz aha turiko tuvuga inyifato umuririmbyi agira ku ma social media n'inyifato agira mu mateleviziyo n'amaradi Diamond Platnumz ubwiwe akora karanga ka Tanzania mu sindiko ndavuga ko akora karanga ka Tanzania mugabo yifata neza ku mbuga ngurukana bumenyi uramaze kubona ifoto ya Diamond Platnumz yambaye impuzu mwigema cyara mu postinga ku mbuga ziwe uramaze kubona ifoto ya Diamond Platnumz yambaye ubusa uramaze kubona ifoto ya Diamond Platnumz ariko arakora ibintu by'ibitera soni no arabizi ati je ndi muri Tanzania this is Africa je ndi muri Tanzania turafise no kungene dwakwa no gusangira imico muri Tanzania no mu Burundi East Africa bere no muri Africa mu bihugu byinshi ni bihugu bakunda umuntu umuririmbyi baranamukundira ubuzima bayeho bwa misi yose bujyanye nabereka ko abayeho ufu mufekinga byoshoboka ko atari bwo ubuzima bayeho but you have to faking wigirishe ufuma ubura umuntu mubi quelque part mugabo wowe abeshe kuri umuntu mwiza ufuma ubura umuvayo muhiri wanyu mugabo ushize ku ma social media ubanze baramutse amahoro ndagize mwiriwe navuze nanje nagarutse kuri cya kintu natanguye mvuga ati ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe twese ntituzoza tugororotse ntituzoza tumeze neza kugira ngo dushike ushaka gufatisha mu Burundi nivyo ukunda uje mu yose reka ndakubwire ngo vision y'umuziki canke vision zacu twese ntiziviza mu gihugu aha mu gihugu aho tuvuka gusa kuko sino noba namenyekanye mu Carama canke nkashika kuco nshaka mu Carama aho mvuye muhira hama nkaheza sino kwirirwa ndashika muri haramahigwe make shane gose yuko umuririmbyi ava mu gihugu akamenyekana mu kindi atabanje kumenyekana iwabo ariko reka ndakubwire ngo umugisha si utanga sije ndawutanga ariko for me ubuzima burabisinzira ibintu birafise ahantu bica umuntu ikintu ukigiyemwe misi yose ubu ufise target sivyo nimba Bain turavuga ati jewe ego il est friend David abarundi kuko aririmba ikirundi deja sivyo arimba ikirundi kandi no musi yagarutse hayagiza umukuru w'igihugu muri indirimbo yiwe yatuzaniye yitwa Turya sivyo yagarutse hayagiza nta mico nta karanga yishe ivyo twabirenganye turi kunyifata horagira ku ma social media na isi kuri social media vyibuke inyifato yiwe horagira none ariko ndavuga nk'abagerageza kumukosora kwa kugira ikintu ahinduye kugira ngo impact yiwe ishobore kuba valable cyangwa ashobore kugira impact nini ya baba hari abaririmbyi bigeze konona kariyeri zabo kubera inyifato itameze neza bagira ku mbuga ndagwe nk'akaruriro Oleg na Benturo ni Lomeme style ahubwo Benturo je nasanze peut-être ashwe kuba ashaka no gusumba Oleg we umwanya umwe arafrena undi mwanya bikanka sinzi ubundi nigeze kubona kandi hari umuraperi yarihevye umuraperi yarapa nka Fadilove yitwa umuraperi wa kera
yigeze kuba rapa nka Fabilove yitwa Pop G nawe yarigeze kuba afise inyifato zimeze ukuntu yiki gangster kuma rezo urabona ko kariyere yiwe yacigenda iravako hari nundi yitwa Makaveri mukamenge baramuzi Makaveri yambaye asa na Tupac ujya nawe yarafise izindi nyifato ziwe urabona ko ubusare bwiwe bwaciye bugenda rero nibaza yuko mu Burundi ikintu cya mbere gikota ni indero uko nakuze mbona mu Burundi bashira imbere indero indero ubu mukora ibintu by'iwawe byihishije ariko ugeze imbere ya societe ukamenya ingene wifata kugira ngo hano n'ahantu urabona ya Madrid mfise narigeze kugenda ahantu baranyankira kwinjira kubera Madrid iyi etablissement nta muntu wafise Madrid yinjira urumva hari ahantu kubera bivanye n'imico ikigihugu cyose kiba gifise imico n'akaranga orke urumva oya ndiko ndaguha nk'akarorero kandi si jeje nyene umviriza Baba si jeje nyene hari ahantu udashe kwinjira ufise amarasta hari ahantu udashe kwinjira utambaye costume bivanye n'imico y'igihugu canke ahantu ingere canke hariho nk'ibintu udashe kujamo ushe kuba umupolisi ufise Madrid canke umusirikare urabizi canke uje mu kigo cy'igisirikare ufise Madrid nibikunda gushika kuri kano kanya sindabona ahantu rero yataye indero yeruye sarishije gushika muri umviriza rero nice tubaze tuve kuvyerekeye nibaza rero uribuka yuko Beturo yapfunzwe yego uravyibuka yego igihugu kinze gifata umuntu kikamushira mu gasho agafungwa nuko koko nikirenganye nuko abafise ariko ndakwibutse yuko abantu bose bari mu gasho atari abanyabyaha ako Beturo ibintu yakoze twese twabibonye yambuye agateka abizi yakoze ikosa ryo kutabisaba ariko kava zimeze kujya twama twazibonye iryo kosa rero yakoze ryo kutabisaba niryo kosa kuzima mbere ko yakoze ikosa yakoreye ikosa Mokenzi kuko wewe hagiye ntiyakoreye ikosa Mokenzi yarikoreye abigeme bose mu Burundi kuko kuri buno butaka iyo ukoze kuri rya nka kosa nkajya ntibamufungiye ngo yakoreye ikosa Mokenzi hari mu mategeko urenza amategeko y'igihugu abarenze itegeko naryo bajya aplika ku bantu bose iyo urenze itegeko nk'ubu jewe wewe ndagukubise iryo tegeko ndenze sugukubita nice sky bagita itegeko ryo gukubita umva ni gukubita umuntu kwanza iyo cyaba amategeko abiri kwanza kwihanira ubukozi ibintu bibiri kwihanira iyo ni kosa am please nk'ubu mukubite nko ngaha kuri televiziyo nk'akarorero nirindi kosa kandi mu bantu hajaza irindi kosa kandi guhotera abakenyezi ngaha kuri rezo sose urumva abakenyezi bose bahohoteye ariko umviriza kibaba umviriza kibaba ariko ikintu cyo gufungwa kuko yaragihaniwe umviriza kibaba nimba yarakoze ikosa kuru yaragihaniwe ariko nice ariko akora iki kibi ku nice arakanu nahira heje atari ukwamamaza ibikorwa ariko arikorera nice arakanu nahira heje arakanu nahira heje iyo rero umukubise nk'akaruriro nice ukacumukubitira ahantu hatabona arashoye kubabarira akakubwira ngiye byaheze kandi bigahera mugabo biri urumva ashatse arashoye kubabarira cyangwa akakwitwarira ariko ubikoreye ahantu hagaragara hari nabandi bashoye kururangura niko biba bimeze inyifato ndakora iki kibanza ca mbere inyifato ifise tugaza kubivuga ngaha turi muri explosive muri imvyi Fatijo kuva mu gihugu ca Amerika yigeze kuvuga kuri Chris Brown bamubajije byerekeye Chris Brown urabona muri Amerika barakunda kubaza abaririmbyi bakamubaza uwundi muririmbyi mugenzi wiwe bakamubaza ica muvuga ko Fat yavuze ngo Chris Brown yarafise amahirwe yo kuba the next Michael Jackson yarafise amahirwe urabona Michael Jackson yagize fame y'intashikirwa yamenyekanye mu buryo buteye ubwoba novuga yuko budashikirwa gushika nuno kano kanya kuva Michael Jackson avuyeho hari abantu baba celebrity nkabangahe bamaze guca ku isi ndaza kuvuga aba Bamare ndaza kuvuga aba Tupac kuva Michael Jackson ashikiriwe inyuma yiwe nta wundi muntu numwe arasubira kuza amenyekana ku rugezo rwiwe Fat acavuga ngo Michael Jackson yarafise Chris Brown yarafise amahirwe menshi yo kuzoba the next fame umuntu wa mbere azwi cyane ku isi kuzoba ariwe muntu azomenyekana cyane ku isi nka kujya kwa Michael Jackson ariko cyavuga ngo ikintu camwiciye
cyatumye atazoshika ku ico kintu n'umunsi akubitari hano bisigura ngo hariho inyifato ushobora kugira iyo nyifato igaca ikugabanya impact wogira igaca yonona kariyeri yawe yose bijya bintu tuvuga ngo vyaraheze umurivyi ntibaze ngo bavyaheze iyo kesi bayavuye mu butungane muga ntibavuye mu mitima y'abantu cyo gituma nabambwira abarivyi b'abarundi ko bakwiye kwigengesera mu bintu bakora na cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi kuko bishobora gutuma badashika kure nkuko bategerezwa kuhashika kandi nibiva ku mbuga ntibivako umuntu bironde urabironka kandi umugabo arafungwa umugabo arakosha kandi bavuga ngo nta usaza ati yononeye ndazi nawe uramaze kwiyononera utuntu tutari duke of course yarahaye nawe usaza ati yononeye twese aha twariyononeye hari ibintu akapana ku mbuga ngurukana bumenyi bien sûr hari igihe hari kagucamo mugabo ndakubwiza hari igihe kagucamo reka ndakubwiza ukuri iki kintu uri kurakibona ku yundi ega baje sinera oya reka ndakwereka kutera kwanje sino reka ndakwereka ikintu cya réseaux sociaux hari igihe wewe uti bon novuga ati hari ibintu beruka kuba mu gihugu kibanye nka showbiz byabaye ku novuga ati no mu content creator jihad none nka hajya uvuga ngo niwe yikwegeye niwe yikwegeye niwe yavyikwegeye canke kajya kantu de Ben yakoze kuri wa mukobwa acha kwega kantu ngaha yakweze akanuzenya mugabo baca baramushutinga mwifoto yarasamaye tu yarasamaye no reka aba public figure aba bantu bazwi cyane ku social media bakwiye kumenya yuko ikintu cyose kiba ku mpome zabo ku mbuga ngurukana bumenyi kiri calcule ndiko mvuga yuko bakwiye kwigengesera mu tuntu twose bakora nimba ufise intege nke genda utegekere inke genda ukore quelque part Ben kuri iki kintu arashobora kuba yaranazikweze Jean nkuko je no banicaye ngaho yagakwega nk'ishenete atabonye kari ishenete canke ari nk'umubana agakwega kandi ati ibi nibiki nibindi bintu bifatanye n'ibindi bintu mwe muri abagabo nta nivyo mwomenya nibindi bintu and then ugaca usanga turi live yagiye nice hari kamera narumvirije ya interview umviriza Q-Baba swati je nibaza ko Doben yabigize Q-Baba umviriza narumvirije interview kwanza ni hirya yajo nabonye wa mukobwa rero bariko ramubaza neza ataravuga ni jewe ndumufana wiwe no mu Burundi naragiye n'ahandi hose tujana mu makonseri giye baza ngaha kuri beach yo ngaha barazananye na Doben urumva bakandi bari muri group imwe ariko rero kijya kintu Doben yakoze uwo mukobwa we yavuze yuko yafashe iki yamubaje mbe wambaye ibintu by'abarozi wambara nibiki acaramubwira ngo ikawushe ubushanga ukuranyuva mugabo kuri rezo sociaux abamaneko nibabura baca baragakwiga baragafata umva byari ibintu bisanzwe bica biraba expose bimaze kuba expose umva kuri uwo mwanya wewe nka Debene ugiye kuraba ingene yiyubaha ama rezo sociaux nk'ivyo bintu kuri Debene niwe kumvira ko yobikora ariko byarabaye hari ibintu bishaka kugushikira kuba utabipana ico gituma bakwiye kuba makini ego bakwiye kwigengesera nta muntu yoryoherererwa gasho nta muntu yoryoherererwa kumererwa nabi nta muntu yoryoherererwa gukora ikintu kimukwegera by'ukuri hanze aha hariho abantu bashaka kumenyekana kutwe umenga nako gasho karimwe mu bintu vyotuma amenyekana arakinjira tu ega ntasha abantu mugabo kandi ivyo bintu bamenye yuko yinjira ku gasho kubera ashaka kumenyekana ashobora gusanga ahubwo ari karica na impact iyo agira patience iyo agenda gahoro yari kuzoshikako ni ca kintu twamatsiko turagarukako cuko beze zose zidafise akamaro kamya mu beze zose ntizifise akamaro ariko ahura ikibazo gishobora gushikira umuntu na cyane cyane ndatahije abantu badukurikirana bari mu mpimba na cyane cyane ko musanzwe mudukurikirana mugerageza no kutwakura ndabatahije cyane tunana n'abaramukije rero n'abari muri industry batari bake bariyo ya na cyane cyane twarabonye ba Ofarsi abanyavyaha n'abatari abanyavyaha bose haro n'undi Samandari musume na Samandari n'abantu benshi bari benshi cyane haro n'undi MNF Jimbo n'abari MNF Jimbo so hope yuko dosira kubabona hanze umusume usubire turyoherwa na misi yeze barabagendeye banuzanya bakoresha umwanya n'abandi barabashikako peut-être misi iri imbere n'abandi tuzoza cyane cyane
Yes, ni Bain turo yarika dusore indirimbo nshasha, yaduhaye indirimbo nshasha yise Turya, novuga ati reka tumushigikire tuje kumusapotinga, tuje kurikirana indirimbo yiwe iri ku mbuga ziwe zose, wandika Bain turo ugasanga ko iyo ndirimbo yiwe Turya, Instagram, YouTube umusangako. Dutandukire inkuru ikurikira mu buhinga bw'ivyuma baducishirizemwo ibihayanishwa, hama tubandanye n'inkuru zikurikira.